umutekano umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe banywanyi bacu mubana natwe mu makuru n'ibiganiro vya misi yose tubandanya gushikiriza kuri no mbonesha kure yacu kandi yanyu muhuza TV. Uyu ni umwanya tugiye kubageza ko amakuru biriko biravugwa bigezwe ko muri kano kanya ngaha mu gihugu c'u Burundi, akaba ari umwanya tugiye kubageza ko amakuru biriko biravugwa mu bisata vyinshi bitandukanye, gusa cyane cyane tukaza kugaruka ku biriko biravugwa ku bategetsi bagiye batandukanye, ku biriko biravugwa mu gisata c'ubutungane ndetse n'igisata c'agateka kazina muntu. Ni vyinshi benshi bagiye barabona ku bihangange bitandukanye ngaha mu gihugu c'u Burundi, aho harimwo bamwe mu bagabo bagenda barafata ingingo uko bishakiye kuko babaga bazi yuko atawo bakomakoma mu mabanga barimwo. Ivya mbere vyagaragaye ko bishobora guhindurwa n'igihe Perezida Evariste Ndayishimiye yafata ingingo yo gukuraho General Arenguiyome Bunyoni yari umushikiranganje wa mbere wa leta y'u Burundi, akaba ari mu mwaka w'ibihumbi 2022. Inyuma yaho hagiye harakurikiraho ibindi bihangange, gusa kandi nanone muribuka ko igihe General Arenguiyome Bunyoni yakugwa mu mabanga hari benshi mu bihangange bagiye barasakwa, harimwo nk'uwari umuhuza w'abarundi Edouard Nduwimana, umunyamabanga mukuru w'umugambi uri ku butegetsi CNDD FDD Reverend Ndikuriyo, Daniel Geras Ndabirabe nk'umukuru w'inama nshingamateka ndetse na Pastor Emmanuel Sinzohagera nk'umukuru w'inama nkenguzamateka. Abo bose bari ku rutonde rw'ibihangange vyagiye birasakwa. Muri uyu mwanya kandi nanone hariko haravugwa ibindi bihangange biriko birasakwa bagende ku kuntu vyitwaye mu mabanga yavyo. Abo nabo bari abantu badakorwa ko kuva mu ntara mu mabanga bari bajejwe gushika ku rwego rw'igihugu. Ngaha rero muri ano makuru turaza kugaruka kuri vyinshi bitandukanye, tuza kubabwira ko hari bamwe mu ndongozi zoba zamaze gufatwa ubwo zinjijwe n'ibohero, kuko hari uwamaze kwinjizwa iborero rikuru rya Mpimba. Uwo akaba ari Prosper Yamuremye, uyu akaba yari Procureur General wa Ngozi canke se umushikirizamanza mukuru wa sentare y'Ingozi. Uyu we turaza kumugaruka ko ku buryo burambuye. Ni nako kandi muri ano makuru tuza kubabwira ifatwa ry'urongoye FFB. Uyu akaba arongoye ishiramwe ry'umupira w'amaguru ngaha mu gihugu c'u Burundi. Benshi bakaba bavuga ko no mwifatwa ryiwe n'ipfungwa ryiwe hoba harimwo igipfungu cinshi. Umunyabanga mukuru rero canke se secrétaire général w'ishirahamwe ry'umupira w'amaguru ngaha mu gihugu c'u Burundi Jeremy Manirakiza nawe akaba yarinjijwe mu gasho k'iperereza, aho yagiye asanga abandi batatu bo mu muryango wiwe nabo tuza kugaruka ko. Gusa kandi nanone kukirabana na Procureur General wa Ngozi we, dosiye ye ikaba ari dosiye ikomeye cyane ndetse benshi bavuga yuko ishobora no kumuhitana agatwe kiwe. Ufyenda subscribe canke s'abone niba utari wafyenda ko kugira ngo tujucikanwa na dushikiriza usangiza n'amakuru bagenza aho bari hose kugira ngo nabo baje barashikirwa mu biriko biravugwa bigezweho ngaha mu gihugu c'u Burundi, weba muri politike, agateka kazina muntu, imigenderanire n'andi makungu ndetse n'ibindi vyinshi bitandukanye biriko biravugwa. N'umuhuza TV rero nabaye kaze muri ano makuru. Mu ndwi iheze nibwo amakuru yagiye habona avuga yuko Procureur General wa Ngozi Prosper Yamuremye yahagaritswe n'iperereza. Uyu akaba yahora ari umushikirizamanza mukuru imbere ya sentare isubiramwo imanza ya Ngozi canke se Procureur General près la Cour d'appel de Ngozi. Prosper Yamuremye yaramaze imyaka avugwa cyane mu vyo kurya ibiturire, bisa nk'uko atabutungane mpanavyaha bwari bukivugwa mu ntara z'uburaruko. Bivugwa yuko Parquet General ya Ngozi isanzwe ijejwe intara za Kayanza, Ngozi, Muyinga na Kirundo. Inkozi y'ikibi yose ifashwe muri zo ntara igashobora kuriha amahera kwa Prosper Yamuremye ngo yabikize nk'uko n'uwakenera uwo arenganya yatanga amanoti kwa Procureur General agaca atanga itegeko ryo kumufata. Uyu Prosper Yamuremye yaramaze kwiyamirizwa n'abantu benshi cyane, n'abajejwe intwaro bari bamaze gusemerera bikanka. Mu ndwi iheze rero Perezida Ndayishimiye yagirishije inama abacukura ubutare, maze bamwe muri bo barega Prosper Yamuremye ingene yakingiye abivye ubutare mu Kayanza no mu Kirundo. Hano Prosper Yamuremye yakoze ngo kwisunzu ry'inuma kuko ubutare bwimbwa n'abategetsi. Mu gihugu hagati hariho abitwa ko bimba, ariko benshi muri bo bakorera ibihangange na Perezida Ndayishimiye arimwo. Hakubiba ubutare bwabo ngo wopfuma utikiza inganda. Prosper Yamuremye rero yari yarananiranye n'ababura amatari bari barananiwe kumukuza, ariko kuva avuzwe mu vy'ubutare Perezida Ndayishimiye yavuye mu nama arahiye ko bahigura.
Kuwa gatanu w'indwi iheze rero hari kugenekerezo ya 28 ntwarante uyu mwaka w'ibihumbi 2025 Prosper Iyamuremye yarahagaritswe n'iperereza rifatanije n'igipolisi Ngozi acaramanukanwa i Bujumbura. Uwo munsi nyene akaba yararaye yinjiye ibohero rikuru rya Mpimba nk'uko amakuru adushikira nayo abivuga. Reka rero ivy'idosiye n'ipfungwa ryiwe navyo dutangure tubica irya nino. Haraciye igihe benshi mu mashirahamwe aharanira agateka kazina muntu bama bagaruka kenshi ku manyanga akorwa mu butungane bw'intara ya Ngozi. Umushikirizamanza mukuru w'iyo ntara Prosper Iyamuremye yarangwa n'ibiturire vyinshi. Ubuherutse kandi benshi barumiwe kubona uwo mushikirizamanza yubaka kurekura umwicanyi Mark Nduwamahoro yaheruka kugandagura umunyagihugu inyuma yo kumuhuragura amahiri nk'uko vyari vyashikirijwe. Twibutsa ko hari kugerekerezo rya 13 kigara mu mwaka uheze w'ibihumbi 2024 igihe Mark Nduwamahoro yagandagura umunyagihugu Sibomana bataziraga Poco ku mutumba Nyange bushazo wa komine Kirundo amuraguye amahiri amuza ngo yamwivye igitoki mu murimi we. Twibutse ko Mark Nduwamahoro asanzwe ajejwe ivy'ubutunzi mu mugambwe CNDD-FDD ku rwego rwa komine Kirundo akaba kandi n'umunyabigega canke se gestionnaire muri district sanitaire Vumbi. Nyuma yo kugandagura uwo munyagihugu rero ikiziga cyo akaba yaciye aja kugita mu ishamba ry'imikaratusi ya Paruwasi Katolika ya Kanyinya afatanije nabo bari kumwe. Uwo munsi nyene uwo mwicaye nabo bari kumwe baciye bahagarikwa n'inyamiramabe batwagwa gupfungirwa mu gasho ka parike ya Kirundo nk'uko vyari vyashikirijwe. Kuva ico gihe rero abanyagihugu bararindiriye ko uwo mwicaye nabo bari kumwe bohanwa barabura. Mu nyuma bahavuye batwagwa gupfungirwa mu ibohero rikuru ry'intara ya Ngozi kugira ngo bahume amaso abanyagihugu baho mu Kirundo. Inyuma y'imisi mike rero umushikirizamanza mukuru w'intara Prosper Iyamuremye yaciye abarekura baritahira atacamira. Ayo manyanga bayafatanije na procureur wa Ngozi Frank Ngomanziza. Ivyo byarabaje cyane abanyagihugu babura uko bagira. Ico gihe kandi nanone amwe mu mashiramwe aranira agateka kazina muntu bari yamirije ayo manyanga ya Prosper Iyamuremye banasaba ko abagandaguye uwo munyagihugu bohanwa, ariko kaba kamizwe n'ingoma. Inzego zose zarihoreye. Yarandikiwe bamenyesha ko ivyo yakoze biteye isoni kandi bishobora gukwega karambare kuko abanyagihugu bashobora kwihanira, ariko ico gihe nawe ntiyishuye. Benshi bati rero uno munsi biratangaje kubona umukuru w'igihugu avuga ko aza amanyanga ya Prosper Iyamuremye ariko akaba atari yarigeze ayahanirwa mu mbere. Benshi bakavuga ko procureur general w'intara ya Ngozi Prosper Iyamuremye nubwo abarizwa mu ibohero rikuru rya Ngozi inyuma y'ivyatangajwe n'umukuru w'igihugu Nyenicubahiro Varisito Ndayishimiye na vyinshi kuri ingingo yafatiye uyu yahoze ari procureur. Benshi bati ubutare inkono y'abategetsi, iyo nkono yoba igiye kumuhitana inyuma yo kurangwa n'ibiturire vyinshi. Ngo reka rero ko yemeye kugwanya igihugu natwe tugwane turabe. Varisito Ndayishimiye umukuru w'igihugu nyuma yo kumenya ko procureur general wa Ngozi yarekuye uwivye ubutare. Reka tubigaruke ko navyo umushikirizamanza mukuru w'intara ya Ngozi Prosper Iyamuremye yaherutse kurekura umugabo yari yafashwe yivye ubutare inzahabu muri imwe mu makoperative y'imbubwo butare mu ntara ya Kayanza. Uwo mugabo yari yaciriwe urubanza muri sentare ya Kayanza mu nyuma y'ungurizwa gufungirwa Ingozi. Icyatangaje abatari bake nuko uwo mugabo amaze gushikanwa Ingozi yaciye yiyumvikanira n'umushikirizamanza mukuru Prosper Iyamuremye amuha amafaranga menshi ashika miliyoni 20 z'amarundi acara mweza kuri ico caha acagirwa ko aramurekura aritahira. Naho ubwo butaratacu bumari igihugu n'abarundi benshi baribuka ko umukuru w'igihugu yari mu nama n'abakora mu gisata cy'ubutari ico kibazo carashikirijwe. Umwe mu bimba butarati naraye mbabaye aho nariko ndimba twaratoye inzahabu mugabo izo nzahabu umukozi twari dufise yarazivye tumushikiriza ubutungane bwo mu Kayanza atujana muhira arigirisha ngo baraye bazimwivye. Procureur wo mu Kayanza yaciye urubanza rwiza, ariko twaraye twumiwe uwo musuma yaciye urubanza na procureur wo mu Kayanza na senari yo mu Kayanza baramujanye kumupfungira Ingozi. Turagiyeyo turaburanye, ariko tuza twumva ejo ngo bamwejeje. Umukuru w'igihugu nawe ati erega ubwo w'Ingozi niwe yarekuye na babandi, urumva ubu niho babonye bati Jean Ingozi acarekura. Reka rero uko yemeye kugwanya igihugu natwe tugwane turabe.
mu ijambo rimwe Procureur General wa Ngozi yakoze mu nkuru y'abategetsi ba CNDD-FDD kuko nibo bazi uko bagaburana ubwo butare atakarusho buzanira igihugu mu gihe bw'imbwa ijoro n'umurango ngo mbega bizomworohera. Aha rero ntawe uzi iyo bigiye guherera hagati ya Prosper Iyamuremye na Evariste Ndayishimiye, ariko bishobora kutamworohera kuko yinjije ukuboko mu mfungurwa z'abategetsi. Benshi bati icyo bikoze ibintu bisigura byinshi mu butungane twama dusemerera ko bifatanye no kudahana. Igitangaje kandi cyane nuko benshi bamaze igihe kinini basaba ko amanyanga akorwa n'uwo mushikiriza amazi Ngozi yohagarara, ariko kakaba kamizwe n'ingoma. Biratangaje kandi cyane kumva abategetsi bavuga ko babajwe nuko Prosper Iyamuremye yarekuye uwiyivye ubutare mu gihe yirirwa arekura abicanyi, ariko abategetsi bakaguma banumye. Benshi bati rero ubu butare bw'abategetsi ndetse n'ibihangange bwo buraza kumuhitana, kuko kuri ubu Procureur General wa Ngozi yamaze gushikanwa no mw'iboro rikuru rya Mpimba. Mu yandi makuru kandi nuko benshi bavuga ko hari igipfungu mu ipfungwa ry'umunyababanga mukuru w'ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru ngaha mu gihugu cy'u Burundi FFB nyuma yo guhagarikwa n'iperereza. Niki kimupfunze n'abo mu muryango wiwe. Umunyamabanga mukuru canke se secrétaire général wa Burundi FF Jeremy Manirakiza apfungiwe mu iperereza, aho yagiye asanga abandi batatu bo mu muryango wiwe benshi baheruka gutabariza. Ivyo bariko bagirizwa benshi bakaba bavuga ko vyoba birimwo n'igipfungo cinshi nk'uko tugira tuze tubirabe. Twaza twibuke ko abo batatu bafungiwe mu iperereza aribo Kevin Ishimwe na Manase Nizigimana basanzwe bavukana, ndetse na Robert Ndayisaba basanzwe ari umuvyara wabo babiri ba mbere. Babiri muri bo ni abakandida officier police aribo Lieutenant Kevin Ishimwe na Sous-Lieutenant de police Robert Ndayisaba, nayo Manase Nizigimana we akaba ari umunyagihugu asanzwe canke se benshi bita umusivile. Abo bafashwe bagirizwa ubutumwa buvuga ko bacishije muri groupe y'umuryango wabo bwo bugaruka ku ntambara zihuza leta ya Kongo n'umuhari M23, bakagirizwa ko bayaze bashigikira M23. Ivyo navyo reka tubanze tubigaruke ko imbere ko tuza kugaruka kwihagarikwa rya Jeremy Manirakiza aho yafatiwe ku kibuga c'indege mpuzamakungu Melchior Ndadaye i Bujumbura. Abo banyagihugu ni Kevin Ishimwe na Manase Nizigimana. Abo bose basanzwe bavukana na Robert Ndayisaba asanzwe ari umuvyara wabo babiri ba mbere. Bose uko ari batatu bakaba basanzwe bavuka ku mutumba Budaketwa komine Mabanda ho mu ntara ya Makamba. Babiri muri bo nk'uko nabivuze na bakandida officier police aribo Lieutenant Kevin Ishimwe na Sous-Lieutenant de police Robert Ndayisaba, nayo Manase Nizigimana akaba ari umunyagihugu asanzwe. Reka tugaruke kwifatwa ryabo. Kevin Nishimwe yafashwe n'abakozi b'iperereza ku igenekerezo ya 13 Ruhuhuma uyu mwaka bamukuye aho yakorera, mu gihe Robert Ndayisaba we yafashwe ku igenekerezo ya 24 Ruhuhuma nawe nyene yakuye ku kazi. Ku igenekerezo ya 2 Ntwarante uyu mwaka niho hacafatwa Manase Nizigimana bamukuye muhiriwe muri quartier Carama ya zone Kinama ho mu gisagara ca Bujumbura. Muti none aba bariko baraziriki. Amakuru dukesha amasoko yacu yemeza ko bose uko ari batatu bagirizwa ubutumwa canke se message baba barayagiye ku muhora wa WhatsApp hagati yabo bujanye n'intambara ziriko zibera mu gihugu kibanyi ca Kongo. Ayo masoko yacu akemeza ko vyose bifatiye kwirementanya baba barakorewe kugira bikunde bafatwe, kuko telefone wafashwe bwa mbere ari we Kevin Ishimwe atari we yayitangiye, ahubwo bamufashe iri kuri chargeur baca abayituma ubundi. Ivyo abatabariza abo banyagihugu biyamiriza kuko ivyo bidasiba gukorwa n'iperereza. Aba batabarije abo batatu bose bakaba batinyirira umutekano kuko hejuru yo kuborezwa igufa bashobora no kugandagurwa, ari nabwo benshi bahise basaba umugwi w'igihugu ujejwe agateka kazi na muntu CNUDH gukurikirana hafi ubuzima bw'abo banyagihugu kugira ngo ntibagirirwe nabi. Tumenyesha ko Jeremy Manirakiza asanzwe kandi ari inarume canke se oncle wa Kevin Nishimwe na Manase Nizigimana agaca base wabo wa Robert Ndayisaba. Abo rero barafise groupe ya WhatsApp y'umuryango bama bayagiramwo. Reka tugaruke no kwifatwa rya canke se hagarikwa rya Jeremy Manirakiza. Ku munsi wa kane hari kwigenekerezo ya 27 Ntwarante uyu mwaka niho umunyamabanga mukuru wa FFB yahagarikwa ashitse ku kibuga c'indege citiriwe Melchior Ndadaye aho yaravuye mu rugendo rw'akazi mu gihugu ca Maroc. Jeremy yarurutse indege asanga abakozi b'iperereza bamurindiriye baca bagirwa ko bamutwara gupfungirwa ku cicaro gikuru c'iperereza. Aho muca mwumva rero ko yagiye asangayo bamwe batatu bo mu muryango wiwe. Amakuru duhejeje kuronka nuko
Jeremy Manirakiza nawe ariko abazwa kuri ubwo butumwa bwaciye muri iyo groupe WhatsApp y'umuryango. Aha naho nyene benshi bakaba bavuga ko hoba harimwo igipfungu cinshi. Nkuko duhejeje kubabwira, igihe aba batatu ba mbere bafatwa hari igipfungu kigaragara muri rino fungwa ryabo mu muryango, bimaze gutera amakenga ko hoba harimwo iremetanya rigamije gufata benshi muri uwo muryango tudashimye kuvugira hano. Umunsi Kevin Ishimwe afatwa hari kugenekerezwa 13 Ruhuhuma uyu mwaka, yafashwe telefone yiwe atari we ayifise, ico gihe yari kuri charge. Mu nyuma abamufashe baciye bamutegeka kuzana canke se kwerekana ahari iyo telefone. Ibi vyakoreshejwe iyo telefone n'abakozi b'iperereza ntawo bimenya. Bamwe bakavuga ko ishobora kuba yarakoreshejwe nka bimwe vyabaye kuri message zatangajwe ko General Bunyoni ndetse na Colonel n'umukoloneli bagirizwa ivyaha bimwe boba barakorewe. Mu nyuma kandi yaciye hakurikira uruhigi rw'abandi basangiye groupe aribo Albert Ndayisaba yaciye afatwa ku igenekerezo ya 24 Ruhuhuma na Manase Nizigimana yafashwe ku igenekerezo ya 2 Ntwarante. Jeremy Manirakiza we akaba yaraciye afatwa ku igenekerezo ya 27 Ntwarante uyu mwaka, ni mu ndwi iheze ubwo yaravuye mu butumwa bw'akazi. Nkuko twamaze kubivuga rero, hakaba hari ivyihishije inyuma kuko hari amakuru y'ibanga dufise yemeza ko hari abandi bo muri uwo muryango barondegwa gushikirwa. Igiteye amakenga haba no mu gateka kazi na muntu rero. Aba bose uko ari batatu bamaze gufatwa bararengeje ikiringo gitegekanijwe n'amategeko cyo gupfungirwaho mu iperereza. Ntawemerewe kubakubita ijisho. Bamwe bati haburiki kugira ngo barenguswe imbere y'ubutungane nimba koko bafise ico bagirizwa, ubwo ntibariko bahohoterwa. Ari naho rero benshi bahera basaba umugwi w'igihugu ujejwe agateka kazi na muntu CNUDH gufasha gukurikiranira hafi ifungwa rya bano banyagihugu, ntibabe bariko baraborezwa igufa canke ngo bazohave bagenda akagirire nk'uko bimaze gushika ku banyagihugu benshi, aho duheruka bapfugiye mu iperereza ariko bikarangira bagiye amazima yonko. Bongere kandi barenguswe imbere y'ubutungane nimba bafise ivyo bagirizwa kugira n'imiryango yabo imenye ikibapfunze. Ngo rero amakuru yaragizwe ko muri kano kanya ufyonde subscribe canke sabone niba utari wafyina ko kugira ngo utoje ucekanwa nadushikiriza, usangiza no makuru bagenza aho bari hose kugira ngo nabo baje baraho mu bambere bashikirwa nabiriko biravugwa bigezwe ku ngamba mu gihugu cy'u Burundi, hanze y'imbibe z'igihugu cy'u Burundi ndetse no makungu ya kure. No Mpuza TV, Imana ibahezagire mu bikorwa byanyu vya misi yose muriko murakora.